niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana Burundi bwacu Burundi buhire shinga icumu mu mashinga gabintahe ugamukugingo sagwa n'ugweze sagwa n'amahoro meza jewe nta fatiro mu mana n'umusongore yamuka ku mutumba wa Muremera muri gihe tagiye tumwami n'abagabo mu ntara ntwaro ya Gitega titeka ndi n'iteka ntange cyo gusaba nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi mugabo no munsi si ikirundi c'abarundi twizanya uno munsi n'ubutumire ngomba kuguha mugabo imbere yo kuguha ubutumire ngomba kubanza kwereka aho ndi rero ngaha ni kuri Fleuve Saint-Laurent icuzi citiriwe Laureni Mweranda ubwo n'uruzi rukuru rwose ruca muri Canada raba iyo ruza ruva hariya hose raba aha turaza tukayicara hanyuma abantu bakaza bakoga urabona harya ko hariho ahantu hari utuntu twera n'udutukura ni ukuvuga ko abantu batarenza koga hajya hanyuma hariya rero ni mu Burengero aha naho ruca ngaha ruca rero ruza rugaca ngaha aha hose rukagenda hajya ni muri Quebec mu ntara ntwaro ya Quebec aha naho ni muri Ontario rugaca rubandanya rugashikariya hose kure umuntu arashobora no kwerekana ngaha umuntu ashobora kwerekana ngaha ihiraba umuntu ararubona hariya rero iyo ruheza rugaca ruja hariya ubwo ruzi niyo ruja rukaba rugiye rero kwisuka muri Ocean Atlantique uru ruzi rero rufise amametero cube rufise amametero y'inda ibihumbi 10 n'ijana niyo mazi yisuka muri Atlantique murazi yuko mu Burundi turafise uruzi rwitwa Ruvyironza rukava mu Ruvubu rukavamo Kagera rukaja muri Lake Victoria rukaca rubanira rukaca rubandanya ubwo ruzi rwo mu Burundi ntiruheza ngo rugira amazi menshi kuko rushitse mu giputa ruca rukora iki ruca rwigabura inzuzi ziri nyinshi ni nkuru ruzi warugaburamwo nk'inzuzi nka 12 15 amazi yo cyama makeya nico gituma rero icuzi citwa Nile gifise amazi imetero ibihumbi 2,900 nizo zisuka ku musegonda niyo mazi yisuka mu kiyaga Mediterranea aho rero urenda garutse jewe ndabahaye ubutumire hirya yejo no musi turi kuwa kane ni tariki 26 hirya yejo ni tariki 28 z'ukwezi k'umunani tuzoba dukwije imyaka 5 tuzaturumije imyaka 5 ikirundi c'abarundi gitanguye kuri WhatsApp kandi tuzadukwije amezi 15 ikirundi c'abarundi kigize amavideo kuri YouTube kuva ko kwezi kukwezi gira amavideo ashika 5 n'igice 6 murazoza ne muri benshi hazoba ari saa 10 16h heure d'Ottawa hazoba ari amasaha ya Ottawa saa 10 mugabo muri Sydney muri Australia izoba ari saa 2 yo kuwa Mungu mu gitondo ahitwa Vancouver izoba ari saa 7 ahi Vancouver ni muri Canada Iburaya no mu Burundi hazoba ari saa 4 y'ijoro ikiganiro kizomara amasaha 2 n'igice arashaka kuba 3 gushika saa 1 y'ijoro bizovana none nzokora iki ivyo nzokora ngibi icambere na mbere nzobanza sigure imvo n'imvano ikirundi c'abarundi iba YouTube iba WhatsApp ubwa kabiri nzosigura ivyo tumaze gushikako ibintu tumaze gushikako nibiki twashitse kuki ubu ibintu bimeze gute ivyo twashitse kugambira ubwa kabiri nzoca nerekana ivyo
ubu rero tugomba kuzoshikako mu yindi myaka 5 nukuvuga gushika mu 2026. Ubwa gatatu nzoca ijambo abarundi mwese muzoba muri kuri Zoom, kandi rero akantu muzofyondako kugira ngo muce muca mu kiganiro ciwanje y'ivyo biriho ngaho. Hanyuma ivyo renzo bifashamwo na mwisho wanje yitwa Zenyiyumva Ige bazobifashamwo, nubaciye ubwenge cyane mu bintu nk'ivyo nta umenya byose na ndabibabwira. Niwe yabifashijemwo kandi bazobifashamwo, nibazokwemerera abantu kwinjira, nibazonumisha abantu bagomba kurenza umwanya. Nukuvuga wewe uzovuga iminota 3 itarenga, iminota 3 amasegonda 180 wewe uzobuhejeje. Utaraheza bazokwibutsa, udashoboye guheza mu minota 3 n'amasegonda 10 bazaca baguhagarika kugira ngo duhe ijambo abandi bandi. Mugabo naho ubishaka arashaka kuzokwifotora wenyene akifata video hanyuma akayindungikira. Iyo video nayo ndashaka kuzoyerekana ku wa gatandatu, ari kubera umuntu yabanje kwindungikira. Iyo rero ashobora kurenza n'iminota 3 bizova tugomba gushikiriza. Aho rero nivyo nubwo butumire nagomba kubaha, niyo invitation nagomba kubaha, niyo invitation nagomba kubaha. Hirya yejo ku munsi wa gatandatu muzoba ariho muri kuri Zoom kuri telefone yanyu, aho muzofyonda akamuzofyondako ngako, kandi akabarungikira kuri WhatsApp, ndakabarungikira kuri Instagram, ndakabarungikira kuri Facebook, ndakabarungikira kuri Messenger, ndakabarungikira kuri internet, ndakabarungikira ku nyandiko muravyo, ahariho hose jewe ndabibarungikira. None rero vyari ivyo nagomba kubabwira, kandi uwo munsi wa gatandatu nzoshimira mu mazina mvuga nti naka nzoshimira abantu bamfata mu mugongo, mpereye ku Mana ngasubira ku mugore wanje n'abana banje bamfata amajwi, hanyuma bakongera bakandeka ntege ivyo nkora muhira ndiko ndabarutegurira ikiganiro. Kandi bimubibona abantu bazi ibintu bya edition, abantu bazi ingene batunganya amasanamu, barazi ingene ibyo bintu bigora. None rero icyo nshimiye, kandi nshimiye mwebwe mwariko muravyumviriza, nshimiye Imana, nshimiye umuryango wanje, nshimiye n'umuhungu wanje, nshimiye kandi Bagwa Donovan Iva we yashoboye kuza kumfata aya majwi akamfata n'aya masanamu. N'uyu muriko murabona ni Donovan Iva, arashikana imyaka 8, azokwiza imyaka 9 mu minsi iri imbere. Uwe rero uhejeje kunyumviriza urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Uwe rero uhejeje kunyumviriza urakagira ibanga n'ibanga bagira mw'imbuto, urakagira impundu n'impuzu, urakagira huba wubahwe, urakagira amaja n'amaza, ikibirenge byose uragatiba gutanga, nanje ntebe guturikisha. Aho rero no kumwonga no kumugezi rero ndabakengurukiye mwese mwariko murakurikirana novuga nti ubutumire ntafatiro Patrice umusongore n'umumana namuka ku mutumba wa Muremera kugacimbirika Rutongati muri komine ya Giheta umwami n'abagabo mu ntara Ntwaro Gitega. Isango rero ni ku munsi wa gatandatu. Burundi bwacu, Burundi buhire, shinga icumu mu mashinga gaba intahe y'ubugabo bw'ubugingo. Sagwa n'ugweze, sagwa n'amahoro meza. Urakoze na Kagame.